ndibaza nta birebire birimo bisigaye. Amashuri mwarayarangije, ni no murimo nyamukuru nipfuza ko gushikako ntabwo mwarawurangije. Ndashaka ndabasabe rero ko amashuri mwayarangije yaba mugende no muje kurongorwa, kuko ntacyo mukirindiriye ngaha. Icyo mwari murindiriye cyari icyo cyo guheza amashuri kugira namwe mwishikane cyo kucyo mwifuza gushikako. Ndibaza aho onye nta kindi nta cyatari kimwe nta kirekire. Raba mugire bukure mu nzira mukwakwanye hama uje kubaka kandi buramu murageze. Abo je sibe tsikubonye no shidugutisha ngo tugende kubaka. Nagira ngo ahubwo turangiranye n'umuntu akaronko baje kubaka hama kaja kubaka. Umviriza, ndibaza ntavya agosha droite. Ntimumbwire yuko mwagejeje amashuri mudafite abafiyanse. Nta mwana w'umukobwa ashobora guheza ishuri adafite umufiyanse. Kwakwanya mukure mu nzira hama Garigi umufiyanse wawe baba badashaka ko basi bavuga ati ntiharagira ko nubaka. Okay. Gusa ndababwira ikintu kimwe. Murabona yuko nanje nimirije kuzana umugora. Ni nayo mpamvu nashaka mukure mu nzira hakiri kare mugende. Ntazo zabasanga ngaha. Sino mugabo mubona mudashaka kubinyarutsa mu bikure mu nzira. Akaza basanga ngaha. Sinkeneye guhaserera. Sinshaka zo mvuye kwihangayikira, censhika mu zindi manzo zo mu rugo. Nimba muri siri ko muzo mwubaha, mukubahana. Ahi wanje ndibaza n'amahara be nta kibazo. Papa, je sinenzi ko ari iki. Burya uri kuraduhutisha tujye ku mugabo kubera ko nawe ushaka kuzana undi umugore ngaha. Je muntu biteguye kujya kubaka ubu sindi. Kubera ngirangiza imanite nashatse kujya kubaka uravuga ati maka tubandanya amashuri. Umuntu neguye ko tuzobana nawe acara bivamo. Utuvugane yamaze kurongora undi umugore. Sashi. Uno munsi umenye yuko jewe nararongoye. Narambiwe n'ivyo kuguma mbona amasezerano y'Imana buri kanya ndakurindira. Mbega ntibabona yuko namaze gusaza. Rero ibyo byo kuguma nizunguruka ko wizunguruke ko wewe ugume ngaho. Wowe wige uminuza ugire uzoca amadokitora. Jewe umaniriye nabirambiwe. Kandi ikintu jewe nabaze nanifuza. Nanifuza umugore mwiza. Kandi uramurose ikimetemete ameze neza. Afise amaso meza. Uwo abantu bose baraba bagashima. Rero icyo ndakubwiye uno munsi uhe kumenya. Nuko bitakiri. Wewe n'uburizunguruka ko ngaho nyene ugume ngaho urindiriye ayo masezerano y'Imana bakubaniye. Urakoze. Kuri nyitse basi kuri kurandikira ibyo bintu byose. Mana, kuri muri ibintu nk'ibi. Kubera iki? Uramuze ko byari Imana ya kabiri. Nanditse ku bana na Yehova ndavuga n'ubwo rumutebye uko biri kose ngo bizo tubakunde ko tubana. None rara none vuge ko wambeshe cyangwa bavugishije bitari ibyo. Kuretse ko Yehova ndaje namukunda.
umukozi w'Imana ukijije ukemera no gucika inzu udakoze mariage basi nimba yavuye umukozi ko yari umukozi w'Imana ukuri kwemera yuko acika nonje nje kuntera okay sindakwirukanye ntibaze ngo ndiko ndakwirukana kuko narenze ndakuvyara nkakurera ukagera muri bino bigero ubu niho ntiwari uwo mwanya uvuga ngo ndakwirukana ndakomora nimba vyashitse kubabwira gutyo vyashitse ku mpamvu yuko imisi yose turazi ko mu ngo nyinshi iyo hinjiye nk'abagore bagira kabiri hakunda kuba ibintu vyagwaserera ugwamo bwinshi nduru urabona ko muri abakobwa mukuze ejo arashobora kuzobatuma mukamugabira cyangwa babwira ko iki mukamuterana akazi mugashaka ko ari babikora wenyene ndasubiyemo sinshaka kuzokumva ikintu citwa induru aha mbona papa bakanya twari duhejeje nani ndwira ahira duhejeje amashuri cyo twirukana tuje kubagana none nta mufiyanse wari ufise nituranaruhuka no mu mutwe kwa papa noneho wumura natubanira neza natwe tuzomubanira neza natubera umuvyeyi tuzomubira abana niwe watureze tuzi ukuntu tumeze uko twakuze n'ukuzi nawe uzoba uri kurabibona kandi niba tureze nabi ku buryo tutoshobora kubana n'umuntu okay gico vraiment ndakibemereye gusa ndasubiyemo sinshaka induru mu rugo imyaka nari imaze niruhukiye atabibazo byinshi nk'ivyo ibibazo nk'ivyo wonye biza bimpestiriba mu mutwe mara gukemura cy'umugore gukemura cy'abana maze imisi ni mu gacere sikera ni vuba bigiye kuba ndibaze bindi namara ndimba munde ko muzobana amahoro mwumvikane namara wono mufise nawe shaka muzura indire zo kuvuga ngo biki bindi byose n'ubundi umwana kuri yaroye wa shaka naguherekeje tugende uhereyo nakare imyaka ugenda urayifise ari kibazo kibagira imono nzanira amazi Marezo Constance ndashaka umunsi tujyane ikiganiro tuje hamwe maze imisi mbona imizunguruko ngaha iyo umutama yinjira ngaho ngira asohoka mbona kwegana na mama binjira basohoka wagenda mu barabara ugasanga bari kumwe sishora kwimera ko ujya mugabo atamuri n'urugo ntashaka kubana nta kintu nakimwe ngaho twaba tuhaziga na kabati bokagenza uko bashaka deja nta kintu nakimaze ngaho kuntu cyabonetse mugasinkene kwaza kutuganza rujya mugabo ujya mutama ntashaka kubana mama mama arabaze gusaza nabira avuga ko umugore amaze 50 ntashaka kubana undi mugabo gusuraya ugomba kwangaza gusa abana ko n'umumara agomba gutangwa n'icyo kumwemerera Jingene ko mushigikira tugira inama tumwihanikize tumbwira ati mama ujya mutama ntitumukeneye hano muri rugo Kindi wa mbere ntigikunda jewe ndi wa mbere ko sinumva ikintu mama iyo barondera kujya mutama hadi ugeri kwirukanga kubera gusa imitungo kandi ryo mutamuna muravye ubona ko atanye ikintu anafise na gato igiki inzari mugenza ashaka y'inzu Costa tubwenge ashaka y'inzu ashaka ibintu byose biringa kugira ngo abigabiganza nigikunda nturabona ukuntu yashite muri ino ndaguma yirabisha hirya no hino abari karabiki hari ikindi kimuzanye ngaha hari umuntu afise amahera guma arangabuye mama nawe yararitse yagaramye barosa abagabo yo batavye abana isha twa naci ubwenge Aris Maris hamwe cyo muri muravuga ngo baratahuritse kandi bitahuritse ibiki bidatahuritse uka ko mama amaze igihe kinini atwihebeye icyo ni cyambere kintu yareme yarihangana araturera bamwe muri yiga muraheza abandi nibo muracari ku ishuri rero naho bibiri ivuga ngo umuntu w'imyaka 50 none bisha kimba nujya mugabo akiri muto kandi agaragara nk'umuntu ufite amafaranga bivuga ko nimba yamushimye kimba nabo bana nta mpamvu Costa kama ndakubwira ko Costa wo urafise ubwenge umutwe we ngaho reka mama afise umubiri bivuga ko cagenda ko byamunaniye kwihangana basi bazo twofuma tumubwira mama
nimba yamukunze akamujyana nigikunda icyo cyo cyashaka kunakibagira baba masera bo bihangana imyaka yabo yose ntibabayeho yesu twebwana dufise turi na batatu ucyumva icyo nyene wewe kwanza uranatangwe no kutumenyera aza kumara amazande aratangwe no kutumenyera wewe ntuvuga amajambo menshi wewe urabizi wewe ko ngaho uri tuguha indaro wowe uri gusubira muhira ugende ufate inzira tukugaburira buri munsi kubera impuhwe tukugirira reka yivugisha basa nimwe tugira wewe nuba nga muri no rugo nubwo zitorofo yari nijira mukugira musore murashuha buhoro turashuha buhoro kubera jewe ndabakuriye zuba nuyu yaradukuriye jewe urabona nubu mvuze nti nimugabure muraramugabuye ntavuze nti ntitugabure ivyo bikura he ivyo bikura cyane musangiye na mama ujya mutama muramusangiye uriko uramushigikira abonye umugabo wanje uriko uramushigikira twoshaka Costa noshaka wewe no gusohora nusero kugigenzo kugezo nkamuna kwa data na mama ukaja kenda kurikora gutecho kinyandaro ikinyendero baragira muri isubira muri ntaje mushaka kugira ngaha urashaka kuvuge makuru umukobwa nawe cyo wogenda kuvuga iki yo wagi watandaza ukubara guteneka iyo nda uriko uzana abateko ngaha nata kuba ufise ngaha muri no ihorere noneho uko bimeze ngo ntaturira abazimu marezo ntaturira abazimu nawe n'umuvyeyi yo kuva umugapfa wangara yamvuma uragenda mushaka nawe nyene ntazi ko ari umuvyeyi yari umuvyeyi ntako ari yandagaza nuga mutama bagamusumba imyaka ikibabaje remwe namwe mutangiye kuvuga umengo muri nsiha muri ko muradebagura mukibagira ko agenda umuhungu je nyine ngaha ico mwomenya cyo ni kimwe wewe ni gusubira ku mugabo wawe uteye amanya mubandanje uko nje nakumvira ikigonje nakuvuge no kwa mama ubyanse basi uyu vuba nawe baraza batore batwariyo bazo batwaye nawe nzogana niteka cyane niteka umva ndaje wasigara sijeho nani kinza n'undi mugore ninzize urujya rugabo ruje ngaho mbagenze bamfise mu mahirwe kandi bisigura mwe ni munshigikire nk'umuhungu umwe yabonetse muri famille nije ndikinege jenyene nk'umuhungu umwe ariko ibyo kuvuga ko oje abandi bagabo twarutamena nigikunda none ayo makuru mwege mwayahawe nani yababwiye ko agomba yinjire nta rugo afise ujya mugabo mu nitubibona rero iyo umuntu byamurenze nitubibona gere mushira isoni kuri nyokoje sindimu reka reka umushikira uzibe Costa uzibe we ntaje mufise ngaha ahubwo waje mufise uracyari umukobwa none habo nje ndiyubaha singa wagenda umengo warataye ntuzi nyoko wawe rene watandira bwoko bumwe gusa Costa reka kwishabuza ni wabyiteje igihe mwakogotana nawe twavuga uko nyene akubwira ari uyo muhungu hari cyo kuviramo ngo reka urukundo rujaho rushatse kwarahagiye wewe uri mushaki hello mambo reka nidushige n'ibindi ngo byongere byongere icyonzi cyoco ari wewe nimba ari imyaka ikiguhenda izoteba icuye isi irakwigisha itagira ikaramu mugaje impanuro za gusa no guha mwirinde gushira isoni kuri mama mama naho yomera gute wogenda ukamuhanura buke mugico icyo gushaka kuza kumwinjira mu buzima mbe ndababaza iyo ashaka nkawe ko papa yadusize uruzingo nawe ashagenda ku mugabo ukigana kuye n'ubundi ntarakura namurere kandi kajya gatamana kindi kiro gutuma kaza gatari imitungo ngaho utwana wacu nimwe turamera n'umwana nakomeza bitumwemera Costa sindamwemerera kiguma rero wicaye ngaha ntuzosohoke kugira ntazoza niwashaka ahubwo iyo yari umundi yoshatse akazana ngaha bakabana ngaha ntacyo nzomugira jewe ibyo tubireke gusa igihari cyo bakwegana batakwegana bakwege bataza n'uruza ngaha bataza ngaha muzo makwita y'amagabo rero bataza Jima vizana mushikanja kati mushushe na dushushe turagarira umutungo wane nta kintu kimwe gushaka kuva ngaha mu nzu bagenda bafitanira hariya bangahi wanyu bahagiki friend hagiki urumva irasi yugirazi yiva wosanga na hari ujya yimuha oya ngaha inyuma y'inzu inkoha y'indaro wewe inyuma y'inzu ntaregarega murima nta gitoke kiriyo mubona mama zana muhato gasoma nengo umwoza kunyaho mutima musanga rujya yimuha moca muhindura Costa ushaka ukwitwa ntidukenere ngaha ntidukeneye bahereze hariya karero nimwe kundenza inzu kandi aje twotaturana je na Costa ntiyo kandi amajambo ngaha aje twotaturana urabizi ko ntanika jya mu cyumba reka nibyo gena mu cyumba urukanzurira amaso wibyuzura ni reka nimushwanirire reka nimushwana bangenda gusaga tanaraza gusaga ikinyandaro shakro n'uwashewe rukurana ikinyandaro amazi kwenda reka nimuhanze n'ibinini uzobona ikibi ciwawe ntiwigera uca bugufi n'umunsi n'umwe mwegere mwe muca bugufi
mushaka yenda aboza ibirenge je narabasigiye ibere urara umenye ndi kufisa nka nyoko urareba rero umenye kufisa n'amakosa ashobora kuba ukuze atabwenge ukuranye imisi yose ari nduruguye kandi igire hanze bavyeyi baravyara Ngini wacu masharije. Masharije. Pesa grand frère. Ya uzani sho tuvugana mwana wa mama. Gakora karanyishe. Mazinisi uko ruruha cyane. Ubuzima ni hatari urabona unakundoza akadobo mana we. Ya no gukora ubuzima tume ko butoroshe. Kwa gatanu twagiye mu harya muntu ze ya Ahmed bimbiri inoro musi mu ndahibagiye basha. Umva turinjiye ndani mu munuko navuyeyo mvuga ati mana urakoze ku nkingiye habuze gato nagupfiranye. Ya mafaranga ewe banyiraza igipande cyane N'umunsi waryamiriye kwe hamaruraza amakuru. Haza amakuru mfise. Jari kintu niyumvire cyane kandi cyane ndaje nitiro cyane gose. Mazi genda ciyumvira. Nkumva ubwenge buranjanye nkumva nyene ndamerewe nabi. None gapfe ntuzi ikintu cyose tukikora twasenze tugasaba Imana. Nagire ikintu uzokwama wumva ko cyo gutuza mu mutima. Imana irahari izodufasha uko bishoboka byose. Uko bishoboka kose. Baziro mwene wacu kintu nkondara. Chimaze igense Imana narasenza burya ngaha ntaburaba ngaha. Burya no ku mavingi ahari amaze kumyoka. Nta gihe ntasenga. Ariko nimba none Imana ngigira Imana yarambeshe. Baza amasezerano baza umbiriza. Gapfe gatoye nturogote ku Mana. Imana nibeshe. Amasezerano y'Imana aratinda ikarasohora. Uko biri kose ihangane. Ari ico kazo ufise. Kimbwiye tugisangize kandi akora ntega amatwi ndakubwira. Bare kibazo mfise sikindi. Chemaze igense ingurazi ko keshi imwe na rimwe dusengana. Twagira umutwaro ngaha tukawuduza. Twabwira Imana. Ariko Imana ivyo yansezeraniye inyereka ko nzotwara wa mukobwa Kanyana. Bazi ko twaje nyahera kwereka. None Kanyana mugikunda none. Igihe cyaciro je nsenga candambiye. Ndabwati Imana arambeshe koko. Rero kinagomba kukubarira. Ujya mukobwa nagiye turaganira kuya dupanga ivy'urubanza ingene twobana. Acambwira ashaho ngo agomba ngo aje kwiga ngo amashure ngo yamaze ngo abandanye ngo za kaminuza. Ati none kurindira umuntu igihe kingana nk'ico cyose n'abakobwa birirwa barasirikira ngaho bahari beza urazi kintu naciye mpanga tubu rero iyo Mana ho yakambwiriye nkarindira ko bishitsa nkabura cubure ngomba ncahi wanje je ngomba nshinzira ya hafi je ngandongora umunsi duheruka kuza kora Bakanyana ko numva mwari mwabihejeje kubana hari asigaye iki nabonye mwari mwishimye. Ibyo bintu by'amashure yawe nyambane bya kaminuza nivyo byabitumye mwana wa mama. Jewe rero numvise nyene ngira mfate ingingo imwe
kugira ndongore kabisa bicaho vyociye uboneka grand frère kumva ngira urongore kanya nari wenzi mari mukundanye iti saha rero ugize kongera kuresha undi mukobwa bigenze gute se Jena ndafise undi mukobwa yitwa Alice nabonye kandi uno munsi ariko uwo munsi nyene uwo munsi tuvugana je ndazi ko ndamurarana ngaha ni wewe ukuraye wewe ndamurarana none umwanya uraza kugira mariage waza gutegura urubanza uraza kugira abafamilie bose bamenyeshe ko byose biri bugende neza uri bukora iki se byo bya mariage birekane navyo ariko amasezerano twarindiriye n'igihe ndindeye n'ingene kingana byo kwera ivyo n'ivyo wawe jewe reka icyo ngomba guza gukora no munsi nka mukuru wawe ntungwanye je nakora no munsi nteza kurarana witwa Alice ujya kanyana nawe naguma n'amashuri wagume yige byo bya kaminuza vyiwe uratse ko twebwe atamashuri dufise ngatwize none mbega benda kubaza baza abantu biza amakaminuza bicanye amantu z'amadiplome mu nzu duhurira kwimbaza twete hari abandi bego badandaza amantu z'amayinite ko ndagoye ndagarutse Imana tubwira ngo nta misi myinshi sigace ntuzi ko tufise amasengesho wumva none Imana ikivugira ikavuga ngo nta n'imisi mike yose igace mutaraza n'umugore ubanza rukomeye n'uyu munsi rero n'uyu nyene ndahinduye n'uyu munsi nyene uyu nyene shananje ntanguranye ahubwo ndakwereke genda urabe urategura hariya mu cyumba urazi ko nishuka dufise burya sikire yashukwa zikiratabutse genda ndakwereke urabe ufatanye bya birago urazi ko Imana kanze kuyiduda asa kutorushingira yidude genda dode ryashuka bisigaje naza kumenya ivyo nza gukora hajya ntubona ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe nuko nyine ubikura rekaje bituma ukura kwa nyamaza urana kwageze kuri bisigaye twaza kuvyimenya Gafredi aho vraiment nta ngorane wumve yuko rero naje yabize ko ndi fasta gukora akazi sawa sawa Karibu haruguru n'winjire murakoze Moro neza mugenzi umeze neza Imana kari murakoze Hama mugenzwa n'amaki w'ikintu kingenza ngahasi kindi hari umwigeme nje kuraba ngaha iki noroke kuraba ayiwacu abagigeme benshi kandi b'ubwoko bwinshi hariho basuzana bakoreta na deje na dine hariho wewe watunaniye twise byose ni byose amazina menshi sinzi rero uje kurondera wari numwigeme avyibushe w'inzobe agereranye w'inzobe atari muremure gose mungo biraguhanze kuko ngahanye dufise akaduzene k'abakobwa b'inzobe tukagira n'abakobwa birabura ba football abakinyi ba football umva turabana 24 ngaha muri yo gusa muravye afise n'igitambara akunda kuba abi bitambara bo bigo mu masengesho bo turabuzuranye kandi b'inzobe gusa gusa kuri ibyo utamuzi zina wakarakunaniye gusa nk'umuntu mukuru nawe urashobora kumenya ukuntu byoroshye rega nagenda umuhungu nawe umuntu w'umuhungu kandi uje kuraba umuntu mu rugo rwabo kazanga umuntu w'umuhungu cya wibwirira nyine ukamenya icyo gukora yesi mbashatse nyine ngo nsarishe ngo cyangwa imvuge birefu ko nyine nkumva niriwe ngaha mu rugo ntanijana na ronse ariko mbonye umuntu nkawe w'umushitsi uje kurondera umuntu w'umukobwa nkamushikanje naje ndaryoherwa nkavuga ati bofe n'uyu nyine ivyo rero ntiba mu majambo koresha ibikorwa nkabona nyine kuri ya kompanyi kibwiriza hari gusa urumva umuntu ahubwiye nk'akantu noshaka kumuronka vyoroshe nibaha hanje ndamwibuka reka nagenda ko ndamwibagira kubera inzara arabyaca kize mu mufuko ariko ahanyu ukora akantu nka 2 cyangwa 3 4 5 ndagira icyo niyibutse nta mu mutwe nta kiriyo pe nibaza ko kitari kibazo kinini ya cyane gose kumbuze uko bivanye n'ukuntu ameze n'ingene asa kandi nk'abantu ntamubonye cyo nicyo kunda vraiment abana bacu ngaha anye baratekereza n'abana bambere bafise imico y'ikirundi apana imico kizungu y'ikirundi n'abana batakuriye mu ruhongo rwabo rwose rudasukuye abakuri imbere y'umubyeyi bisigura iki rero wowe gira icyo ukoze kuko nkamara kumwibuka nkamuhamagara ngaho ibyo babipfuye tubaneko
ndibaza ukantu je mfise ngira ngo bakava mu nka monster nka zingahe muga ndibaza ngira ntu impande ndacyari muto amashaka kwirira ku ishuri reka je sindanyeketse aho gizo turibwirira nkuko nyene be urobyarise ari aho wongeye ko ibindi bitanu naca mpamagara babiri nkabagara na Constance baje ndibaza nta kibazo kuko uzoba nkore ikintu kidasanzwe cyane none ndamukeneye reka ndamukurabi kwakwanya ari ashara nkore muti kabiri umeze neza kabiri urakoze cyane hama mumbare cyane kuba naje hano mu rugo rwanyu igihe kimwe twari mu rubanza rwa Eric niho nakuboneye nabonye ukuntu uteye ingene usa neza ndabona ko ushobora kumbera umufasha cituma ntiwe ndagora ngo niko ndavuga vyinshi rero sinzi nawe ivyumviro ingene urumvira kukicumbe niko ndagutura ntacyo byabitwaye ariko kakanga je sanze ndi mu rukundo sanze so dukundana none ntabwo ushobora kunyemerera basi nkaba ndarindiriye mugabo wanyemerera ko baca umugani ngo uvomera nyinshi ntubuzi uzokwamakara kubw'amasezerano y'Imana mfise bizera neza ko byusha gukunda katonda kuvyumvira kubera ko usaba kwiyumvira wafashe umwanya wo kuvyumvira ko ubona ko bikwiriye ufata umwanzuro wo gushika hano nuko yafashe umwanya ukwiye kuvyumvira nibaza ko nanje ari ngombwa ko umanza agafata umwanya akavyumvira nkaraba ko bishoboka nanje maze igihe ndiko ndasenga wono mutwaro cyane wo kuzoronka umudame mwiza ameze neza kandi anyubaha kandi wo nabonye mu nzozi nkikubona gusa nabonye kumenganiwe ico mbona coco si ibintu mbona umenga wenda gushira muri ordinateur ubwiro vyumvire ahubwo umutima wawe nkubo wamaze kuvyakira ikibazo reka tuvyumvire ikibazo mbonye no musi ariko jewe nakubonye kiragiye ntangura kwiyumvira vyinshi ntangura kubona twamaze kubana mbere koze cyane kunyumviriza nizere ko ubundi munsi nagaruka nzoronka agakuru keza mbere je nzogarukeje ngatuvyizeye ndazi ko no munsi mpemuye rarara kwigisha neza kandi buza guca wamaze gutora inyishu nziza ngatuvyizeye nariko ndihuta hari akamisiyo nagomba kujamwo ndafise ahantu nkorera akazi ntonda amasaha ya nka saa 10 ubwo ngomba nce nsimba nje gukora ibisigaje nzogaruka tuvugane neza murakoze cyane muri Imana bane nawe amen Ashatuna natwe turashima kweli turashima kabisa emo tandakubaza akabazo kawe ugemaze iminsi mbona wigorora wishongora uza hano wongera usohoka mushobora kutubwira impamvu batuma muza hano buri kanya uge bakubwiye ko urugo rutarimo umugabo ko uca kwidevereza uko ushaka uri giki muri runo rugo gamoto
Peut-être icyo bavuga ngira mama wanyu niyo bayababwiye ubundi amajiwe ndi umugenzi wa mama wanyu. abo dushaka kudutahuza neza sindi kwenda gutahura mugenzi muri famille zacu canke mugenzi gute no stop nangureka kwicuma siwe ndiko ndabaza ubona ari umwana mu siwe ndiko ndabaza ego ndabibona ko ari nka sogo wanje itungana nyene nzi ko tungana ndibaza ko afise akana ko kwivugira muta uri iki muri no rugo nizere yuko ngira vyinshi mama wanyu azobibabwira kuno mwanya ndibaza ariko ndikumbaza wewe soko ndikumbaza wewe uri iki muri no rugo Alice yewe nibiki tetwa suye kunchira Bikira Mariya rero ariko twaje mu senga hawe mushaka kumbwira ngo muri iki muri no rugo ko mbona wishongora uzongera usubi inyuma ni igikubuje gufata ngaha mama we murangana ndibaza muse kumumbwirira yuko namye ngaha tukiraho niwe mfura ngaha yo rugo ivyo ntuje cyo kubimenya mutamba tukubaze ikibazo ego basi dufate ko uri uwo twiyumvira data we ngo zabagabo bazoza kutubika umutwite ba papa ubu kweri uri hagateka neza ukinjira mu rugo rw'umuntu kumva yuko uje kuresha ukabona nyine ko bikwiye irabe kwanza urabe n'urugo uba winjiyemo urabe n'inzu winjiyemo urabona ko atakibuze ntabwo dushonje nta nzara dufise ntitubura ibyo tujya turambara tukaregwa ampisi ushobora kuba ufite n'abana bana tunangana ukacuza ugashurashura ahubwo baturuta ubona atari umutama ego ibyo nibabyita kuza kuraba umuntu ni ugushurashura kunuhanuha mu rugo rw'umuntu rero iyi cyubahiro je ndiko ndabikubwira nk'umuhungu mugenzi wawe n'umuhungu oya n'umuhungu uko n'umwana nabagira umuhererezi nimuze mwiyuba apana kugendeza uko bibagize ariko mugendamo wa mukoro bibaze biyubaha we nimba ushonje musaba amahera guhama bihere tubayeho neza kandi papa yadusize ahantu hameze neza dufise aho tuba dufise icyo turya duce twambara reka tuguhe inyishu itomoye mama wacu nta mugabo akeneye mama wacu nta mugabo w'umugenzi akeneye mugiye twabura papa ntiyaturumbiye nkuko abandi bibagendera kukiyo wari hano wewe kukiyo wari waje hari umuntu twigeze tubona kandi aza kumufasha kurera turera twebwe ko mutaje kijyagiye twari tukiri bato muje mona twasunuye kubyo bamwe bagiye kugenda muce mwiganzira kandi umugenzi wanyu ko wanyu kugateka mugakura he papa ntiyabyara abakobwa gusa rero n'umuhungu yabyara aka kagaya nako tuzihanganiye sinzi ko mushobora kumushikiriza ubutumwa ndakwinginze n'uko sutarozwaho nakuntu wisuzuguza imbere yabaje mu maso yaje mu maso upana kurabuye kuko suhana arafise nawe yazoje n'abana ndafukamye basi mu kibanza cya mama wanjye muce musohokana mujane ndinginze mama ntunamubwire n'aya majambo yo musambura umutima bigatuma afatira ingingo zitabereye abana yavyara aba n'abana n'ibitazi isi ntirabanyikura ntirabakaranga witakaranje niramukaranga igira amahoro mutera Maria dusabire Maria namwe musigara wari ko tudasigara hasi wacu waruzi ko tudasigara hano umurengorengore waza kurondera ngo mama ngo hano muri ubu igari n'ibitunga arondera uyona naci arondera mama n'inzara gusa ntidufungura ngaha ntiturya iki narondera mama n'igiki Alice wowe uzogenda ku mugabo twarindi gukonye amanyamahirwe inkonye nta buraya cye nkuru uzobatse uko biri kose mama ntiyakuvyaye muri uwo muryango ngira akuvyaye mu buraya niho mama yake yiteza sabro uyo sister nzomukubita irigwi yasavye acafise imico nzomukuramwo abana muturumbuza igisu
na mama yoba yisuzuguje umuntu afise ibivunde mu mutwe niwe yatuzaniye nk'umuke wahe tamugenzi wa mama wanyu umuntu nta n'ikintu aparika ngaho hanze kwibaranga ngo tubonaze nyine imodoka ngo aje niki ngo aje kwidebereza ibyo dufite n'ibihagije papa niyo tuzana ameze neza reka ariko arondereza intebe ariko arondera iyi nzu kugira ngo adusiga ku mubarabara we ntiwisaraza aha ndazi igikunda ndazi tuzohapambanira tuzohapambanira reka nako nimba kagomba kugira ngo karonke ico nimba kagomba ibigoma vy'umwana abantu bose kabonye kanyenye kevu aho uri kurangyohera uri kuratera amajambo uragiye kwasa ibiharage babarira ndumukozi wa hafi Constance aguma avuga yuko adatwaririje kugibarage unashaka kumva akamoto kabo kwatera induru ngaha bizigire ngo je nabuze ibyonge tubivugana na mama yacu niruhukira Mareza mwana nibiki kujyana hewe wajya biri kuva kera Arisa mbwira cyugibira nimba bitaraje nimba tikateka amabuye je nibyo ntazi yo ariko arateka hari hewe ndakubaze n'abantu bavuye ngakunda bamudamu yantebeje shaho mudamu yantebeje turiko turaganira iby'ama association urumva neza na neza ntandibagira nta muntu yaje kundaba ngaha makuru y'uno munsi yo ni menshi Arisa ari hehe ni mumuhamagarire hamagarira mama ndakubwiye amakuru y'uno munsi ni menshi uyu muntu yaje yo ntumbarire yo yaje ashiye umuntu yaje Mareza